Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Mbega kuki ukeneye gucandagwa kugira ngo ukomere? Nizihe ngaruka mbi niba utikingiye? Kwikingira no gukingira abagukikije ni imvo zibiri nyamukuru kandi zihagije zo kwijukira urucanco. Igikorwa c'urucanco ni ukurinda indwara zimwe zimwe zibangamira amagara y'abantu, bigatuma zidakwiragira hose ngo zanduze abantu benshi. Ni ngombwa rero ko twijukira kwicandagisha, kuko uyu munsi abantu benshi barahona kubera indwara zishobora gukingirwa n'urucanco. Gukingirwa biciye mu rucanco biranafasha kandi gukingira abantu b'amagara make canke bafise abasoda bake mu mubiri, nk'abana bakivuka, abageze mu zabukuru canke abafise indwara zidakira bafise intege nke. Urucanco ruguma ari inzira ibereye yo gukumira amavirisi. Yamara rero bisaba yuko umwe wese ashira inguvu mu gutahura ako kamaro ko gukingirwa. Urucanco bisigura ubwa mbere kwikingira, ariko kandi bisigura gukingira mugenzawe, umubanyi wawe, umwana wawe, canke ugeze mu zabukuru mubana. Intumbero y'iki kiganiro ni ukugira umurundi wese anyurwe n'akamaro k'urucanco kuri we no ku bandi. Ni naco gituma mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe igituma kenshi incanco zikurikizwa n'ibihuha biduhubisha inzira. Naho butaha.